Iyinjira ry'Uburundi mu isoko rusangi hariho inyungu nyinshi cane Uburundi bwohungukira. Aha novuga mu bijanye n'akanovera kuvyo dukenera mu gihugu. Urabona iyo wugururiye igihugu ukaja mu isoko rusangi ugahiganwa n'abandi, habonekaho amahinguriro atandukanye azana ibikoresho bitandukanye, ivyo dukenera bitandukanye. Hano mu Burundi kumbure tutabifise, tudafise amahinguriro asanzwe abihingura, canke igihugu c'Uburundi kidasanzwe, urabona nta gihugu na kimwe cikwiza. Hari ibindi bihugu usanga bifise ibintu bitandukanye Uburundi buba bufise. Aho ndavuga mu bijanye n'ivyo dukenera buri munsi, buri gihe, nk'ivyo dufungura, ivyo twambara. Rero muri ivyo inyungu ya mbere nuko hazobaho umurindi igwirirana ry'ibintu bitandukanye dukenera. Ico naco birafise ikintu gikomeye ku buzima bw'igihugu, ku buzima bw'umunyagihugu muto muto, kuko azoca agira ico bita umwidegemvyo mu kuronka ivyo yipfuza. Ico ni ca mbere. Ica kabiri nuko vya bintu yahora arondera kure bizoca bigabanuka. Mu yandi majambo, vya bintu aba yipfuza biragabanuka agaciro. Mu yandi majambo, aronka ikintu yipfuza ku giciro gitoya gusumba yuko hariho umuntu umwe yari yiganziye kuri ca kintu kimwe. Ikindi naco inyungu iri muri iyo yinjira nuko mu gihe amahinguriro azoba aje mu gihugu, hazoboneka kandi kunguka kajanye no gutanga akazi, kuko ayo mahinguriro y'amashirahamwe ivyo bihugu bizoba bije, benshi bazoshaka yuko bashiraho abantu basanzwe bazi igihugu c'Uburundi. Abo nabo si abandi n'Abarundi. Mu yandi majambo, amashirahamwe canke ivyo bintu bazogira gute? Bazotanga akazi. Hazobaho rero umurindi wo gutanga akazi ku rundi rugezo.